Niteka n'umunezero ntangere kuri mwe mwese rero mudahwema gukurikira ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV, aho rero ibandanya ibageza ko amakuru habatandukanye ariko harawanga mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV. Reka tuze tubabarire zimwe mu nkuru amakuru yacu agira yibandeko muri aka kanya. Amakuru yacu turiyahera mu Burundi, tubare ko hagati y'u Burundi n'u Rwanda intumwa z'u Burundi zirongowe na buramatari w'intara ya Kayanza ziri mu gihugu cy'u Rwanda ehuye kuri uyu wa gatandatu. Aya makuru rero n'ayandi yose ni mukanya turagaruka tuyabashikiriza. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido rero tuyahere ngaha mu Burundi, tubore ko intumwa z'u Burundi zirongowe na buramatari w'intara ya Kayanza ziri ihuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu. Izo ntumwa zavuye mu ntara za Kayanza na Ngozi, harimwo abarongoye amakomine ahana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Zakiriwe ku rubibe rwa Kanyaru na Alice Kayitesi arongoye intara yo mu bumanuko bw'u Rwanda. Biri ku rubuga rwa Twitter rw'intara ya Kayanza, Ngozi hamwe n'urw'iyo ntara yo mu bumanuko bw'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu byo bariko rero bararabira hamwe harimwo ibijanye no gufashanya mu butunzi, umubano mwiza w'abanyagihugu hamwe n'umutekano, nk'uko biboneka ku rubuga rwa Twitter rw'intara yo mu bumanuko bw'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse no muri province Ngozi. Reka rero mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu n'ayandi yose tuyukomeze tuyabashikiriza, mukomeze kandi mugire ibihe vyiza. Byose muri biri mu bene gihugu niko tubibatera twebwe indongozi. Ibya bene gihugu twabihinduye ibyacu, tugaca dufata dushitse mu bibanza tukabona ko abantu bose abotangira kuronka ibibonetse ari imiryango yacu, inshuti zacu na bamwe basoma mbike. Twifuza ko rero ingufu zose Imana yaduhaye zose tuzishira hamwe, tuzishire hamwe mu guteza imbere iki gihugu cyacu cy'u Burundi, atawusigaye inyuma. Mwe kwatumaze nk'imisi ngo ujya n'igipinga kubera inyungu gusa, ngo n'igipinga yapinze mu biki? Ngujya mbere nituvuga rumwe muri politiki, iyo mutavuga rumwe muri politiki n'ibiki? Twese dutegezera kuvuga rumwe nk'abarundi. Nico gituma uzoza na politiki dutandukanye nk'abarundi tuvuga ati twarahariye. Turiko turavuga iterambere, nta mugambwe uza kuvuga dukontrere iterambere tumbwira ati twarahariye utamenye. Tuvuga iterambere kuri twese, kandi muri iryo terambere turiko turarivuga umurundi uwo ari we wese, yaba mu mugambwe y'ucankuriya, uwo tubona ashobora kuzana ivyumviro bidushikana kuri iryo terambere ajamwo akatuja imbere twakurikira. Ivyo gukumira aba tubona bafise impano Imana yabahaye bashobora kudushikana kuri rya terambere, bijya byose tuvyibagira. Ko umuntu aja mu mugambwe n'uburenganzira bwiwe, mugabo ko tuba tuzi yuko basokuru bavuze bati nuwankuru kwava arazi ko gwiruka, tukaba tuzi naho yabagiye mu mugambwe y'ucankuriya tutari kumwe, tuvuga tuti ujya mu niki naragishoboye gusumba abandi, aje imbere dukurikire twese tubandanye, tubandanye. Nawe nyene naje amenya ati ndaje nje muri rya terambere, kandi terambere njemwo rigenda ryisunga projet de société y'umugambwe watsinze amatora. Nta kindi tumuronderako. Ico twanka nuko aza agatangira gukatisha ibintu, uza tonda muri wa rutonda bene gihugu b'imigambi batoye tujana nawe. Ari ibintu kwatumenyereye mu myaka iheze tumaze mu misi. Bene bacu b'abanyepolitiki ngo amatora yaheze wayana bagizene none bana ba mama ko amatora mu Burundi yamye imisi yose akurikirwa n'injyane.
hamagara yandi akabatanguye tuzoteza imbere cya gihugu ryari tuzorima ryari amatora yaheze ayandi abatanguye za njyane zari muri ya matora tuba dutanguye izindi njyane niyo tuzoteza imbere igihugu ryari tuzoteza imbere imiryango ryari bino bashobanye politiki bari ngaye iyo umushikiranganje wavuze ati amatora yaheze iterambere rirabandana ico ciyumviro tugihindure amatora yaheze iterambere rirabandanya mbe kubera iki mu bihugu bindi amatora abayibuka yageze natwe abazungu baca baduhenda ngo amatora yaheze ngo yandi abatanguye duhinduke tubone iyo tuko turaja nande tutagiye turasoma ibihe neza tuzoguma muri ibi igihugu cyacu kizoguma carazitanye nikizofa gihagurutse mwovuga ko Imana yaturemeye Burundi ibutaka ibyiza biri aha abantu bose bashitse mu Burundi bavuga bati iki gihugu nikibabo ikaba Imana yaturemye kugira tuzogume dusegerereza ntabwo Imana yaturemye kugira tuzogume dusegerereza ico nzi nuko abarundi arabakozi ico twabuze wari umwanya gusa kubera ko twagiye mu njyane none kubera iki umuzungu mu gushika ashitse mu Burundi ico yakoze ubwa mbere kwari kutujyanisha nuko yabona yuko bwa bumwe yadusanganye bwari bwubakiye ku mwami w'u Burundi yabona yuko atabusambuye bitazoshoboka kandi yarazi neza yuko iki gihugu cyacu akitegereje guteza imbere Burundi n'umwanya muto cyane duvize byose agataka kamera imvura amezi 9 mu mwaka uretse kuno muzi ubu nayo itangiye gukorora amabuye amazi atemba ava hejuru ku misozi dushobora kuyacisha mu mirima yose mu nzu tubamwo no mu citu karima twimbura akaroro ni mwakabonye ku 2020 dono musi iyo tutabanye n'icubahiro yaratuzaniye imbono yuko turima muci uno musi tuba dutunzwe n'iki kwimvura yari kugwa mu 9 yaguye mu 11 uno musi abantu bababayeho gute ntaca Imana itaduhaye